Je mu mazina yanje banyita Shimirimana Jeanette, mfise abana batatu, hama nyuma y'abana batatu ihohoterwa ryanshikiye mfise abana babiri n'inda munda. Nari nubatse no mutambukanyi wanje, ndaba mu rugo nkabona ibihinduka ntavyo bizanana. Je umugabo yaratanti yafungura narateka ibishoboka, si ukuvuga ngo narateka nkabishinja, ahubwo mbere je sinzi n'impamvu yanka gufungura, kuko je papa nakuze mbona ari muri babandi batetse mu gisagara. Hama ndamubwira ati papa ndiko ndakuranyiza naje guteka indya nzohora ntekera umutambukanyi wanje nkuko mbona mama biteka. Papa araforoma ndashobora no guteka inyama zitatekesheje amazi, mugu umugabo nkamutegurira ifungurwa nkasanga uko nazisize ku meza niko ziri. Naho kumbe yihayihangiro mbere n'indya zanje ntiyashaka no kuzikubita amaso nkuko atagomba kumbona, nuko atashaka no kubona nivyo nkora. Umugabo ari ihangiro agataha 5:00 kugira agerageza asange nasinziriye mbere ace yiryamira no muri sala. Nka nanje haragera igihe ndavuga ati nanje zizi 5:00 mpiye guteramira kuri telefone 5:00 nanje ndamurindire. Atashe akavuga ati have shano kuhaze, none we kubera ko udafungura uhage nkuko nanje mpaze. Ndafata igihe nanje ndafata amapfungo ndavuga ati dusangire, ndamwereke ko nkeneye ko dusangira. Ndamurindiriye ntiyashika afungura nanje nkasanga ndaye inzara. Uko nangana kera mbere mbona nari nanakorotse, nari umugore apima ibiro 65 ntafise inda, ariko umugore arakoroka ndagera ku biro 40. Ndavuga none nta nkubita nta ntuka, ni ikintu c'ikigumbagumba gusa nari mfise mu mutima. Nagenda ndarira, mbonye umupfasoni yubatse neza nkasanga narize. Ndaja ahantu ndavuga ati Mana ni wowe uko mukwihangana, kuko ngahasa hanje. Ndajaho ndabwira umugabo bugize ingorane zose sinzi yo zaduka, ahubwo dukwiye gufata ikiyago ukampa umwanya nkaguha umwanya tukayaga, ngo ntavyo wakunze. Umufasha nkabona arasohotse aragiye, nanje nkasigara mu kabonge. Abana banje bakabona sigaye ndarira, bakambaza mama we kurira papa yagukubise toy? Tinabwo yankubise, ariko yankubise inkoni itaboneka, kuko nkubise mubona mwontабariza. Je ndajaho ndihangana, ndaja mu masengesho nkafata nk'imisi, kuko atariho yabari nkafata nk'isonzesha umunsi, nkavuga ati Mana nukuri ni wowe kungaragariza ibi bintu iyo biva. Nyimba ari bibi ubinyereke, nyimba ari byiza uncira inzira. Hama umufasha atashe ico gihe natetse agaca afata ifungurwa agaca zihingurube, ahubwo tugeze ku meza nawe yihanuye ngo dusangire agaca afata agahindukiza idisi. Murabona ko idisi zigereranye, agahindukiza hamwe yagomba afungura agaca hashira jewe akaba je ndahafungura. Muga nunamye nkaca nja mu bibazo tisha tiyase kurya imiti, nyimba yibaje ko nawe namuhaye imiti imbere yiwe, je ndera imbere y'Imana ariko ndabifungure nkasenga. Burya gusenga hari ico bifasha, nkavuga ati Mana duhindure ino mitima, kuko urabona ntitwera imbere yawe. Twese tugenda dufise amakenge, zifungurwa basi zirahumanye zihumanure ziva mu isi yanduye. Ambwira amaze kumva iryo sengesho agaca afungura, muga ntiyahaga agaca binsigariza. Maze kuja kuryama tukagenda, umugabo atangura systeme yo kwambara ishuka, akaca zana zibiri imwe kayihambiriramwo. Nkaca mvuga ati none we kubera iki wifukana turi babiri, yahubwo zana nanje nifuke zibiri. Igitanda yaragerageje, kubera no arakora ibitanda, yaragerageje arakora igitanda n'ukuri hamwe kiva hana hari aco ryama ko nk'imiryango nk'ibiri ifise abana babiri. Agacaje hariya kimwe gitoyi agaca kijana mu gikoni. Amaze kubona aryamye, nanje nkaca ntababana hariya nkaza kumwegera. Uko ndamwegera niko yegera impera, uko ndamwegera akegera impera. Aravuga ati noneho umugore yanze nk'igitsitaza. Agaca ataha 6:00 tijenda zibo yaryamye. Atashe kare nanje nabandi mu ndani mu rupangu yataha mbona, nagerageza nkambara umupira w'imbeho agaca hagarara mu rugo. Imbeho ikankubita kugera aho umwana yikangura nkaca asubira kuryama. Subiye kuryama kugira ntiyumve ko ndi nyuma,
wa mwana nkamuhoza nkaca asanga itiro ryantwaye nawe agaca yugurura agaca agenda direct mu gikoni hamwe jana cya gitanda gitoya nikanguye nkasanga umugabo si hari none umugabo ni biki yaraye mu gahingu bageze kugera ku rwego rwo kurara mu hoteli canke mu bandi bagore nukuri Imana imbabarire naramwiyumviriye cyane yuko yaja kuri mugenzanje kandi nkabona kumenga nuwo mu mama arabishiramwe inguvu kuko nindahavuye mvuye nkaha nanje nacashika nkajya kwirya shure nkaca mpagarara nkumviriza nkaza numva gatwengo si umugabo nkumva arasetse none ko umugabo wanje atarazi guseka turi mu nzu agatwenga kagashira hejuru umuganda arenganye baratwenze neka mana ni biki je naradandaza imihwi nkadandaza amavoka umutahe kuko siwe yari yawumpaye je mama yarakunda ibintu byo kudandaza yadandaza mu Kamenge ibigori maze gukura ndabwira mama mpumutahe nanje nkore ibiri mu mutwe nubwo bitakunze ko niga ndandaza arampa ibihumbi 300 je ndadandaza akabona ndanguye ibiti bibiri vy'ivoka akabona ndazamuje ndazizanye ndazitaritse ndazishoye ndarangura ibitoki 4-5 vy'imiwe umugabo ngwe bambewe ti nta mugora ashobora kundusha amahera je sindondera amahera ngo nawe urondera amahera tuyakoze iki kwicare ngaha ndumva yuko umenga ari karangwanya nkaheba ukwezi kumwe bya bitoki vyeze nkaca nikevya nkabica nkabizana ahubwo mbera bibonye no mu rugo yahakwa kubijanjagura je ndavuga ati Imana ngwanirire je ndandaza ngiye mu mugwi umugabo ntiyashaka konja kuziganya araheba aranyima n'amahera yo kuziganya mu mugwi arambwira ati n'amahera yo mu mugwi uyakoze iki wewe tamahera yo mu mugwi nkundiye tuzakoresha imigambi yo mu rugo ko nta vy'imigambi ngango wese nakuzanye kurondera nije nzorondera nkaja mu byihisho nkajaho nkaheba nkarungikana mbere n'umuntu akanziganiriza umunsi umwe wo mugore basigarana bagatera agaseko aramubwira ko afise y'ibihumbi 140 maze kuziganya n'umugu utarahera acanyishisha system acambwira ngo genda uguranira ibihumbi 50 zoyagusubiza ndayazanye ayo mahera kweri no kubwira yanwesheje inzogize no kugira ko yakoresheje iki mbwa yatashe uwo munsi yaborewe bishimishije sinari bwigere mbona twatumana imyaka 3 sinari bwigere mbona yaborewe mugo munsi yaranyeretse ko yaborewe aranka no kurya natumwe duke yaho rajya biranka ko aturya ari ukuborewe ndacaho tekaze mari ngurana zoyama yo hageze kugabura ndamubwira ati mpa ya mahera harageze kugabura uwamaye umbe bashe wayampaye habonana ngo umugwi ni w'abagore ngo si w'abagabo ngo nihabona ngo umugabo yagiye kuyagurana ngo akayampa ngo nzoyagura ngo ukabuze kari wewe uribako cyane ndababwira ati burya mahera nayabuze doderayo mu mpa yasigaye hageze umunsi wo kugabura twapfunze liste yuzuye bazi ko bazododerayo candatarukira muhira hari igitunga ingurube nari mfise yavyaye candagurisha ikibuguru kimwe candariha ndishe bugi umupapa caraza ati tahubwo ndafise ingurube ngomba kuyigurisha urabwira mama wawe hayingurire ati ntangora nanje ncandakura mu mufuko ncandamuha tiburya mama yambwiye ati ingurube rero timutungire zo ngurube arayibona irakura ahubwo ndagura n'iyindi araza kuyintwaza ivuye iwacu ndayiguriye musaza wanje ndayishiraho mugabo nkabona izo ngurube ntizimuhimbaye zitamuhimbaye ahubwo aja ku mutwe ukuntu yogurisha guyiwe aca sigara agaba zimwe gwanje umugabo ndajaha amaze kugurisha guyiwe sinamenye icamahera ko yakojeje nani camvuga ati nta kundi reka ndindire iyo bizoherera uwo mugabo nyimba yavuga ati iri tunga nta kuntu nori mwaka hatabaye hohoterwa basha yarankubise rimwe rizima ntiyari bwigera nkubita nta namate ariko uwo munsi yarankubise bihagije narinde kuvuza umwana muto yaracutsa kuri kigwa n'uwo fita uwo mwana yitwiriwe kwa muganga natashe saa 10 hari kwivuriro ku Kaniga rero uwo mwana aragwara bambwira ati burya ruravye nabi turagushira mu bitaro tinukure jewe mfise uwundi mwana akwirikiwe muhira nta kuntu se umushobora n'akazi n'ibitungwa n'inkono nimurabe mu mpimiti baho ndamugaburira nkoresheje ikiyiko barampa iyo miti ndataha sanga umugabo yiriwe ku kivi nkuko vyahora arasoroma imyumbati ariko ayitonora mu rugo muga hari umugenzi twakorana mu mugwi tukadandazanya naho mu isoko
ambwira ko afise umukobwa yibarutse ndarondera injya ndabimushira ahubwo yavuga ati rero ko asigiye umwana nta kindi namuhigako amatungo n'umwana ku mwana wanje abampaye gira nugare casanga yugaye nashitse 2:00 nari mvuye muhira mu masaa 1:30 ndagerageza kugira iminota mike ndamugira ati ninjya nisorozo yinzanira niyo mwataha kuko notera ariko uko natambuka niko natsitara ko natambuka nkatsitara ndabwira uwo turi kumwe ati muhongwe mvuye mu bitaro uko ndavyumva mu mubiri mpavura nsubira mu bitaro ngo yango nawe urabesha ngo none wocu usigura gute kusubira mu bitaro kubera gutsitara ti wewe ngo tugende ndagenda ndadodora wapi ndadodora ahubwo mbere acavuza iradiyo yivugije ashiramwo volume yose ndakoresha telefone nkoresheje telefone aranka kunyita barankupira mbona saa 3 ziragonze none nkabumva ndiko ndadodora bavuga mvuye hehe zisa cyane imbere y'umuryango basi ndamubwira ati papa biri mpa basi darirene ntuwo mucutsi kinguvu basi yonke burya nawe nyene ndamwonsa sinamenya ko uwo mwana agwaye amaberebere noba nari nasamye uwo mugabo rero apfuye kumva ahubwo sinzi abagabo ukuntu muremwe mumbabarira abagabo muri ngaha yapfuye kumva yanteye iyonda yaciye ahubwo ampura twari tuzi ko abakenyezi ari twe duhura abagabo ducaho tukabatwaririza rero amaze kumpura umugabo ntiyashaka kumbona hama umwana agwaye amabere ndamuvuza urumva ko ariyo yarabitumye buraca imvura ikiragwa iraranyagira aho hanze mu kigo hari ivoka iguye hama nca ndasimba urupangu hono simvye ngo simbira ahantu hari ingurube ngo ivuge nca ndaca hepfo umugabo asanga yaguvye kabisa nca ndasunuye urugi nawe kumbe yarurendetse ntiyagugaye sana mvuge ati naho ndagukura nca ndarusunura nshike sanga nawe yaryamye muri karidoro kuko nakarombero nkuko abana yabasasi matera muri karidoro n'abana sunuye nca ndabashikirako cyasanga hari inkona abasha iteguye kabisa arayinkubita ndavuga ati masha nosubira guhagarara mu rugo ndumva ko vyombera bibi ndagwara ndansimba nca ndagenda maze gusimba nca nditura abatware bambwira ati none kutubwira yuko umerewe nabi kandi n'umwana bamukwaze bigende gute ahubwo byiza mwantabariza mukashikana ku bitaro kuko amaraso agahora ndumva ntibizoba bigikunda ko ntambuka baca baranjana mu bitaro muri uwo mwanya kuko hari saa 5 z'ijoro iradiyo ntiyashobora gukora cyo bambwira ngo rindira ngo buce maze gushika hiyo mfaca bambwira ngo burya yagusinzikaje kuko yakubise inkoni yo musi y'amabere naca kubita ninde ngaha ku mutima carafyiringitiza arampima mu iradiyo ngo kandi we wari wibongenze atariko nubwo nari n'uwengenze sinari bwabimenye kuko sinari bwaje no kurupima temwe tehera abahino baca banyereka ku iradiyo casanga umwana yakikamye kuko yoba yari muri 2 canka 3 kuko ari mwitera ry'umuceri nanje nari mfise uburohe bw'umuceri narita ku muceri kuko ryari rya mbere nari ndimye umuceri navuga ati ngira ndawutere je ndeke kumugora nze ndawugenda wumve ndawukarangira indagara basha mugu mugabo turiko turawutera arambwira ati wewe nubwo utera umuceri ntawe uzorya jiwe kazina kanje nitwa hari umucunguzi Ferdina abamfuka ku mutumba wa Matongo komine Nyabihanga mu ntara ya Gitega jiwe mu rugo rwanje nazanye umufasoni ndamukeneye shaka ko tuba ku rugo no kuvuga mudamu ndamushikaje mu rugo cyasanga hari muri 2020 tukabana mbona umenga ni ibintu nkigenda kumuronda nabona umenga ni ibintu byoroshe ariko ndamushikaje mu rugo sanga ni ibintu bikumi birananiye kwihangana turavyara umwana wa mbere turavyara n'wa kabiri burya mu nyuma jewe ndumva kweri kumenga umudamu sindamunezererwa cyatuma ntamunezererwa numva umenga ariko arafungurira ntakayabago yampa kandi nta nibiganiro twayaga nta mwanya twaronka kuyaga ndabona ati ibyo byose uko biri kose umudamu ntafata nkuko mbona izindi ngo zifata abandi ukuntu byaba byaramuvako ntiyampa umwanya ngo tuyage amaze gutaha atampa umwanya wo kuyaga hageze amabanga yabubatse kuko atabiganiro byaba bihari urumva umubiri ntiwigera umunezerererwa amaze kuza rero uwo mubiri utamunezererewe niho haca hava yantambamye yo gufata nabo umugabo
jewe niho navuga ati reka mbaze abantu b'abakukuruke numve. Ndabaza batama bashika nka babiri, umwe ndamubaza ati none burya ko mwe mwubatse mukarinda musaza burya uko niko urugo bagubakwa? Arambaza ati none wewe bimeze gute? Sinatomoye neza kumubwira nkuko navyumva, mugabo naragerageje. Ndamubwira ati je vy'ukuri numva umenga kubakana n'umudamu ntavyo noshobora, ndinde saza nkuko namwe mwarinze musaza mukagera ngaho. Burya arambaza ati none wewe bimeze gute? Jewe umudamu nta gaciro ampa mu rugo, tugeze gufungura ntanyakira nkuko umenga ndamushinga ntaye wiwe, tugiye mu gitanda nkumva naho nyene kumenga si sawa. Je ndumva ko ubuzima ntabwo noshobora. Burya umwe yambwiye ati niko zubakwa, hama wa kabiri arambwiye ati burya rero hari ahantu mwe mutarashika, hari ahantu mutarashika kuko mwe mwari mukeneye impanuro. Jewe shitse mu rugo umudamu sinigeze ndabimubwira, ahubwo narushirizaho kumva namubwira ati none wewe burya umeze nk'abandi, ca ntangura kumurya umutima. Nukuri naramuhohoteye cyane, kandi mu kumuhohotera ngira vyavuye ku kutamenya keshi, ariko ntihagera igihe ca ndamwirukana. Araje iwabo turashwana birakomera, jewe ansigarana abana babiri, ukuvuga ansigaranye umwana yari umucuko no mukurikira, gushika yaho amara amezi 9 ari wabo, jewe ari je mfise abo bana. Je kubera ko igihe namwirukana sinashaka ko dusubira kubana, numva umenga nofuma ngendiwe iwabo nanje nkigumira muhira nkarera abo bana. Ariko munyu ayofuma agenda iwabo, numva umenga yofuma agenda iwabo akagumaho, jewe nkasigarana abana nkumva nonezererwa abo bana bakuze mugo mudamu tutari kumwe. Hama niho hagera igihe umwana w'umucuko atwagwa n'ibintu byinshi, nkabona umwana akeneye nko kuryama nkamuheka nkaja nko mu rupangu nkamutembereza abantu badashobora kuba bombona. Umwana aryohewe cyanyereka ko umwana kumbuye umugongo agaca asinzira, asinziriye nkacaja kumuryamika. Burya rero haragera igihe abana umwana wa mbere akunda kumbaza papa none mama ari hehe, nkambwira mama wawe azoza. Muga nkabona ko abana bakumbuye nyina wabo, ariko je sinashaka kugaruka kuko yari yandambiye. Nza mbona baraje kundondera, abantu baje kundondera nibaza ko ntabona arinzi, barambwira ati burya wewe turagukeneye. Burya narabagoye cyane kugira ngo twegerane ngo tuyage, banjanye nsanga n'umuguhinderetsi korera mu Kibimba niho bantwaye, barambaza byinshi. None wewe umudamu wawe mwapfuye iki? Sinashimye kubabwira icyo twapfuye kuko bari benshi, nagira n'isoni. Jewe barampanura ati wewe mudamu wawe genda hajya muvugane, muvugane nk'iminota 5 canke 3. Jewe sinabakundiye narabagoye kuko sinumva ko dushaka kubana. Mu nyuma ntaha atakuri kuvuyemwo, mugabo barambwira ati bizoza ni buke buke. Umuguhinderetsi wagumye ngobera urita umuraza urashikira no kumuhana homba, turabafata nabi no kuri turabasuzugura. Ariko rero harageze igihe numva umenga no kumva impanuro, ndabona ko naje nagize amakosa, ndavuga ati reka rero nje kurondera umudamu tumve ko yoba yarahindutse. Muga nkija kumurondera ndavuga ati ngoma nje gupima nkijya nyuma, kubera nabona inkumbu z'abana, nkiyumvira uko abana bazokura batabona nyina wabo, nkabona abana barangora. Muga nkavuga ati ntaco, reka nze gusubira ndamuzane pime ijya nyuma. Nituye umugwi w'inderetsi ukorera muri Giheta, rero maze kubitura baraja hamwe baranyigisha, ndabiganira uko bimeze mu rugo. Bumva cyane cyane nubwo umugabo atigera bura amakosa twese twasanze tuyafise, cyane cyane rero kubwo je nari mfise amakosa narabigereye barampanura ndavyumva, hama nawe baramuhanura aravyumva, bituma bigira inguvu yuko yonsubiza mu rugo tukabana. Ubuhinga nahungukiye sinarinzi kwiyorosha, umugabo yaraza ahubwo ho kudodora ngo ashike yaguma inyuma y'urugi. Rero ubu baranyigishije, ubu nda aradodora nkugurura hama gashobora gushika mu nzu. Je no nagenda ndaja kumucyura, giye kumuzana sanga ninda yagiye atwaye nkuko byara yaravyaye, naragize isoni cyane, mugabo nta kundi ndavuga ati naho ndi mwikosa reka ngende. Jewe nshitsi wabo baranyakiriye, nari nzi ko bagenda bafashe nabi, ahubwo nabo baratangaye banyakiriye neza. Jewe mu nyuma umudamu araza muhira, ujya je muhira kubera amezi 9 yaraheze tutabana,
ndamutinya ariko nawe nyene yabanje kuntinya kubera iminsi yumva yari myinshi. Haragira igihe avuga ati none jewe byo kuri ko mbona ari we mudamu nari narashatse kandi nkumva ata wundi mudamu ushaka ari we wenyene, ngire nta kundi reka nje ngiye kumuzana. Sanga mudamu arateka ndafungura burya turaja kuryama. Tugiye kuryama mugabo umunsi wa mbere kwene naramutinya n'ukuri, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu ndavuga ati none ingingo fashe numva mu makosa nari mfise, ngoma ndamuzane mu rugo cyenda musigira abana cengenda hama azosigarane n'abana kuko nawe yumvire nanje icyo nsigaranye. Jewe ndamushikanye mu rugo niho nasha mbona afunguriye, mbona nyakiriye neza, arampa karibu, akaguma ashaka ko tuyaga. Je nanje n'umengasi ndamunezererwa nkumva ubwoba, hama nanje ndiyugurura mu mutwe ndumva ati reka ndamuyagishe. Twarayaze ndabona ko umenga aratwenga, ibintu bimeze neza. Hanyuma tugeze mu gitanda ndajya umutima amenyo, nukuri ibintu numva biragenda neza. Ndavuga ati bwa bundi nari naranizwe kandi nta hantu naje nari naraharuhiye, none ubuhoho bigenze gute? Ca ndamubaza ibi bintu wewe ko atavyo nari ndakuzi ko byagenze gute? Acambwira ati burya rero jewe hajya nayi tujya mugwi warampaye inyigisho. Rero inyigisho bampaye muri nyinshi bampaye zikiya no guhako nizi, ahubwo hamwe twobandanya tukuba ku rugo kuko ivyo washeshe ni vyinshi naje ivyo nasheshe ni vyinshi. Twokuba ku rugo burya ibintu byogenda neza. Jewe rero ca ndiyakira ndi amahoro, ca ndamwumvira ndasubira ndamaza none wa mugwi witura ukanjanamwo bwa bundi ufise inyigisho nkizi. Bo egome cyane sinamugoye kuko nashaka ko twuba ku rugo tusamnure ivyo twaba twaronoye. Jewe canambwira ati ahubwo urazoza nanje tunzengene muri wa mugwi tujane numva ingene vyifashe. Yarankundiye wewe nivyo yashaka mugabo nanje nafuye kubimubwira nawe yari yarabuze ingene nanje yobimbwira. Duca turaza uwo mugwi w'inderetsi n'ukuri waratwakiriye, tubona ibintu bimeze neza. Ubu nanje ndashingira intahe abandi bantu bafise ingo zibagoye, kumbure twari tuzi ngo dufise ibibazo birengeye, twaciye dusanga hari abandi nabo badusumvye. Ndashima no kubashingira intahe ukuntu bagiye baramba hafi muri ico gihe ntari muhira kuko keshi twarabonana, hama biratera ingufu uwo mugwi umenga ahubwo nuko nibidashoboka twokwamanye keshi mu minsi myinshi. Mpanura n'abandi bapfasoni badashobora gufata neza umugabo, batamuha umwanya ukwiriye, bari bakwiye gufata umwanya w'ikiyago bakayaga, hama bakaja mu mabanga yabubatse bayaze, niho babona ko umubiri bashobora gushikirana bamaze gutegurana umubiri banezererana. Shitse mu rugo umugabo aho kunyakira nakiriwe n'ababanyi ndajaho, hageze kuja kuryama akanka kuza kuryama, muganda avuga ati je nanje ndagiye nirone ndaja ku gitanda kweri ndarindiye. Zambona araryama, umunsi wa mbere arakawuka, umunsi wa kabiri ndakawuka, arabona ati bwa undi nawe nyene yakuze. Umunsi ugira gatatu acaraza arapima, nyimba yavuga ati nkasanga ni kwa kumbona mukubitira kumwica, hama cagenda ncenza no ubishoboye ntako ntagize. Muko umugabo nkabona arandaba akacaraba hirya, canamubaza ati wumvise gute mu umugabo arumisha acaraheba, umunsi buke acaraheba n'undi uraheba. Candavuga toya nawe nanje wonjanye igitezi, ndasubira ndamuhamagara ati ngwino. Ubu rero n'amahoro kubera uwo mugwi nituye, ndashima cyane kubona uwo mugwi nderetse wamfashije. Hama ndahanura abandi bakenyezi bari mu rugo bitwararike kubaza abagabo babikibura, kandi barabe ico bagikenye mu rugo babafashe biyoroshe, kuko abagabo kenshi ntibashobora kumenera igihe utahagaragara kituma bahukana n'abagore. Ubu uyu abantu bose baravuga ati none mwebwe mwatoye umuti gute? Ndabashingira intare navuga ati hari umugwi wigisha abantu w'inderetsi kandi urafasha gukinga amabi akoreye ku gitsina. Ubu byifashe neza mu bintu by'iterambere, turiko turasubiza ubumwe hamwe, twiga ukuntu dusubiza hamwe ivyo twahombye muri iyo minsi tutari kumwe. Hama mu gitanda naho urumva bigenda neza muri no minsi tubanye. Rero nsaba abandi bakenyezi bafate neza abashinga ntahe babo batahona mu ngo
boye kubatera akagere badodoye bace baguma bugaye, ahubwo bugurure niho boshika no kwiterambere bipfuza. Umugwi w'inderesi ikintu nawushimira cyane nukuri nubandanya wagura akarere, warakoze cyane kuko iyo ntawubona nari narabaye umuntu w'intagondwa. Ikintu no bifuriza abantu bose bashinzwe uwo mugwi n'umuntu agize ivyo vyumviro nabo bikorana n'abanywanyi bawo, nukuri Imana nibaha umugisha, babandanye bagura akarere, hama natwe tubandanye natwe turondera abandi bantu mu kibano, tuze turabashingira intahe nabo bave aho bari bagaruke aho natwe twaba tugeze ubu. Jewe nk'ubu uyu abagabo dukunze kuba tuyaga, ndabahanura ndabifuriza kwikubita gashi bakaza bariyumvira, umugabo ntaguma abona ko umugore ari wari mwikosa, ahubwo bose baje hamwe babanze baraba amakosa baheberanire. Kuko jewe umuntu amaye impanuro yo novuga ya nyuma yatumye njijuka, yampaye akarorero aka, muhagaze umwe ari mu buryo undi ari mu bubafu, mugaca mwandika 6, wewe uri ngaha ubona ko ari 9, uriya nawe acabona ko ari 6. Je ico kibazo nico yampaye cyane, umva ndanyuzwe, bwa bundi 6 ubicuruye biba 9, 9 ubicuruye biba 6. Je rero iyo niyo mpanuro nanje nkunda guha abandi bantu. Misi myinshi ubu mba gute, ubu ni fresh.